Mbonimpa akaba ajejwe ubudandaji muri Teledis mu gisata ca Canal Plus mu Burundi. Rero uno munsi twari dufise ibintu imice itatu. Twari dufise promotion, twari dufise uno munsi yitwa Promo Piment, promotion y'akabirya ya decoder yacu ya Canal Plus twagize ku 15. Ni kuvuga yuko decoder 15, abonnement 19 na frais d'installation 15 nyene, byose hamwe ko gutwara 49. Ni kuvuga umuntu atanze 50 aronka decoder, abonnement, installation byose kaba birimwo mu 49 gusa. Kuvuga decoder kuri 15000 baguhana byose. Twaba dufise na promotion yindi iri kuduseke mwe bita abonnement cyangwa komayinite. Ku muntu wese agumye kuri abonnement asanzwe afise aronka imisi 15 yo kubona amashene yose atanimwe ivuyemwo. Nayo nyene ni promotion dufise. Hama ikindi naco dufise ku muco gira kabiri nuko abasanzwe afise decoder za kera amashene ariko aravamwo, kuko amashene dufise ubu ari ku rwego wa HD canke haute definition. Rero muri kino gihe kuko amashene twayadugije no kuvuga uburyo canke ubwiza bwayo no kubona neza cyane, ayo madekodore ya kera ntagishoboye kuyakira. Rero muri kino gihe rero twifuje yuko abantu bagaruka bakaza mu boutique yacu kugira ngo tubahindure amadekodore, bashire kuronka amadekodore aho definition afise amasanamu meza cyane. Navyo bigenda gute? Kufise dekodore ya kera abonnement ikirimo acaza kuri boutique yacu canke hari umudanaza amwegereye bakamuha dekodore ya haute definition ku 15. Habashara kuvuga bati none ko riki dutanga 15 kandi ari dekodore muje kuduhindurira. Ni kubera tugwa telecommande nshasha, tugwa dekodore nshasha, tugwa amapire mashasha, câble haute definition nshasha izo gutuma uraba iyo abonnement yawe. Kandi iyo abonnement yawe ntitakaza, cha tuyifata tukayishira kuri dekodore nshasha ugashobora kubona amasanamu ya haute definition meza cyane kane gusumba ayo rusanzwe ufise. Kandi si cyo gusa tugaguhana promotion 15 ya promotion y'imisi 15 ubona amashene yose. Kuvuga arumva ko harimo nakabiri. Umuce ubwira gatatu waruwo kubereka amashene mashasha dufise igiswahili. Ku bantu bamaze imisi badusaba yuko twokongeramo amashene igiswahili canke yandi mashene yo mu karere, twarabumvise uno munsi turabishura. Dufise amashene y'igiswahili 9. Abiri yo muri Kenya uko muriko murayibona, imwe yo muri Congo, na 5 yo muri Tanzania. Harimwo za TBC1, TBC2, muzovyirabira murafise ni inye ITV ya Tanzania, murafise UTV, murafise Cinema Zetu n'izindi. No kuvuga ku kibazo mwari mufise uno munsi turacishuye cyo kubona amashene y'igiswahili kuri dekodore ya Canal Plus. Rero banywanyi bacu aho muherereye muze mugura amadekodore ya Canal Plus ku bwinshi arahari mu bubiko ku mudanaza wacu abegereye. Burya mubonye dushize ko amashene muri Tanzania suko twibagiye n'andi mashene. Hari amashene ari imbere nayo naga surprise nakabijya tubateguriye mu misi imbere zobabwira. Hari amashene yandi ari inyuma kandi mu gihugu cyacu tuzoshaka ko dekodore ya Canal Plus mu misi imbere tuzobibamenyesha. No bavundira akagoye nkabwira abanywanyi bacu nabasore kubahenda. Dekodore za Canal Plus ubu turazirahari, abifuza amadekodore zihari ku giciro twabamenyesheje muri promotion. Iyo promotion nayo izohera itariki 16 z'ukwa kane 16 avril. Dekodore mu 15, abonnement 19000 mu 19 na frais d'installation 15000 mu 15, yose hamwe ibihumbi 49. Kandi ayarenzayo ntimuyemere.